twebwe kategori iwacu ni cyane gufasha ugwaruka itarazi wabo ziboneke ahantu hagaragara. Je nitwa Chancela Ishimwe hamangura muri Mirego Africa. Tukaba turi abafatanya ibikorwa na Bazoperforminga muri festival PAMOJA. Tufise Minisol, Agila, SIJI, uyu mugwi wose agiye kuza. DJ Liaison nawe ari hariya. Dufise VT bagiye kuza n'ama surprise ayandi. Brandly niwe mwana nawe ni mushasha n'umunyamusaga ahantu hatandukanye. So bikuka novera ariho n'abandi batishiti abasaxophonist twara introduce last year, but uyu mwaka turashaka nabo tubahe focus bavuye ne mu babone neza. PAMOJA ni celebration, celebrating ingabire, celebrating Imana, celebrating abantu bakizwa, celebrating n'ibihugu Imana yatwaye. Anguro yayo yavuye nyene kuraba enyene turashobora gufasha ugwaruka, sugwaruka gusa Burundi n'abarundi, si mu Burundi gusa, muri Afrika abantu gukoresha ingabire zabo Imana yabaha. Ijambo PAMOJA muyumva n'ijambo ry'Igiswahili bana gufatana hamwe aba artisti batandukanye, ingabire zitandukanye n'amashira hamwe atandukanye gutambira nyene tugire kwite PAMOJA. Twatanguye 2015 hafi ya twahejeje, twatanguye muri 2016. Haruho nyene ibintu bitameze neza, but twewe turavuze dushaka kuguma mu ibi bintu, reka tuhamagara abantu tuje tutarame nezewe tuhimbaza Imana. Kandi abaduka twatanguye muri Karera Beach. Concept yari kuri beach, but murazi byabaye kuri beach byahindutse gatoye, byo gituma twatanguye kujya ku ma tereyani. But nyubiro ya main reason twatanguye no kuhimbaza Imana. Kuhimbaza Imana mu style zitandukanye, many expressions of worship: hip hop, slow, reggae, raga, dance, craft, anything that can be expressed. Ikintu cyose umuntu ashobora expressinga kuhimbaza Imana. Namwe abajournalist mko murahimbaza Imana mu bikorwa murimo. Abandi yarabahaye ingabire zo kuririmba. Ndabona kuririmba niko kugaragara cyane, bataruho ingabire zitandukanye zerekenye kwibi bikorwa tukora. Abantu bacapa, abantu bagira graphics design, ibyo byose ni kuhimbaza Imana. Kigosi gwacu nico wamukuza na mukuzi yine turiko turabona aririmba, akora kuririmba, nico wamuhungu akunda kugira ibintu bya entertainment ko tuvyita aho hanze akine kurota. Bishaka gutuma no warota no mufisa amafuzi bane menshi. PAMOJA yatangwe mu gihe cyari cyoroshe, nyazo ko igifuzo gatonya ataje kuze kana kirundo yari apede n'ibyanze atamukiri kurokora mu gisagara cya Bujumbura atanu kintu kimwe kirawo, ariko harabaye abantu barota bugati dushire ikintu gishiraho umuziki. Twebwe kategori iwacu ni cyane gufasha ugwaruka itarazi wabo ziboneke ahantu hagaragara. Si ugwaruka gusa, wabonye population yo mu Burundi aba 75% bari under the age of 25. Turi gihugu cy'abantu not batoya but y'abajene. So population y'igihugu n'abajene gusa kandi tegeza kubafasha. So ini opportunity ya platform twacizeho fasha abajene uhimbaza Imana n'abantu kwakira akakiza. Ndazi muri history y'Igreece kunezera si ibintu bakira mu ndani. Abakizo baguze kunezera barabona n'ibintu bibi. Batwasomye Bibiliya muri Psalms 150. Imana iravuga mutambe, muvuga impundu, munezewe Imana. So no kunezera nako ni ikintu nacyo twimbaza Imana. Imana nihimbaza gusa mushavuye musenga birebire. Oya, Imana irahimbaza mu byose dukora. Iyo ni nyumbiro ya PAMOJA Festival. Kandi n'uyu mwaka twayizanye celebrating indoto. Ufise indoto yawe, ufise indoto Imana yakuhaye. Byo gituma dusomba muri Joel Bibiliya ivuga Imana izosukwa umwemu ku bantu biwe
abajene bazogira what is the difference between ingerekwa? Abajene bazogira ingerekwa, abatama bazogira indoto. Kandi nibaza turi mu ibi bihe kandi no kwinkarijinga umujene wese ari hanze cyangwa ufise indoto Imana yakuhaye ikoreshe guhimbaza Imana. Aba bose mubona ngaha bafise ingabire zitandukanye. Uyu ni umuorganisateri kandi akorana n'ishirahamwe yitwa Mirego, yarakakoresha ingabire yiwe. Ni muririmbi, ni mu mama kandi n'umustelist nawe. Uyu nawe ni muririmbi kandi arafise n'ibintu akora. Aba nabo n'abashitsi bacu bavuye muri Kongo barafise ingabire zitandukanye. Abandi ni ba stylist, abandi ni ba photographer. So Imana nusho kumukira muri box imwe. So kuhimbaza Imana sindirimbo gusa. Njo gituma pamoja nihagaze ku artist bo benyene, ihagaze ku ba creatives bose, no mu journalist no mu creative. Njo gituma kenshi waje kuri pamoja urabona umwana ari karakina, urabona umphotographer ari karagira, urabona ari karacapa. So no celebrating Imana yatuhaye n'ingabire yatuhaye. Kandi akanovera no kubona abantu bakidije bakakira Yesu Kristo nk'umwami no mukiza. Nukurabaye uyu umuntu afise ingabire yari inyegeje naye ekajya kumugaragaro. So turabishimira Imana cyane rwose. Urabona nyene transformation yabaye, abantu barugurusa amaso ima event bayagira neza n'amashira hamwe yarakuze. Murabona agabuji bera experience baronse kuri pamoja kandi turakorana nabo cyane. Ama idea tubaha, ihaniro tubaha, ama events yahindutse cyane, creativity yahindutse. Twabibye nyine abantu bagira ama events. Urabona abajene, aba MC, aba hype man, biyo ndito twabitangura. Ama stage design, organizations z'ama event n'amashira hamwe atandukanye. Amashira hamwe y'aba journalist, y'aba photograph. So akanovera ni kenshi niso kubihabira. But twebwe kintu nyamukuru turashimira Imana n'umuntu nabaye umwe yakijije kubera yakiye Kristo mwe bibi. Wavuze nibyahe tutari tukashika. Ibiroto tufise ibiroto bishi cyane. Kandi nguma ndabivuga nga njewe nda pamoja nyufuza tugirire indu yose. Aba bavuye muri Amerika, bavuye muri Canada, abana bo Burundi bakaja muhira kuri beach nene ya cyane, hariho ama hotel, hariho transportation, hari iki abantu bakaja kunezerwa bose baje kuri pamoja. Biragaragara buke but nje ndashaka ndabibone abantu bavuye mu bihugu bitandukanye baje kubera pamoja. Kubera ibindi bihugu biriko birabikora natwe birashoboka kubikora ngaha. Kandi nazire kuri abantu aba bavuye mu Goma ne Bukavu baje kutushigikira natwe mu bikora. Hariho n'abandi batisi tugiye gutumira muri ni surprise bavuye ahantu hatandukanye. Iyo ni nuko kanovera ikintu turiratira. Turashimira Imana yagize muri Pamoja Festival. Hari ikintu yabagina akabirya. What is unique? Yeah. Added value. Added value uyu mwaka pamoja zose ndizisa. Pamoja ameze nk'umwana, mwaka wose tuba tubyara umwana. Uyu mwana aje afise karakteri yiwiwe. Last year twarabagiriye branding nziza cyane. Twarazanye Rehema kuva muri Tanzania. Rwa mbere twari turonse mu artist kuva muri Tanzania. Ubu ndashaka murindire nyene creativity ya timu Mirego n'abandi ba artist bagiye kuza. But ijambo nyamukuru riguma ryarindi ubugingo butakira Yesu Kristo kandi nisho kumuheza. So ndazi abajournalist kenshi baratubaza nibyahe bishasha mu program ni shasha n'aba artist ni bashasha. Aro aba artist mutari murabona bavuye Brandly ni mumuzi ndaza muramuva nawe yaje muri Congo havuye abantu ni bishasha. Gift nawe ni bishasha kuri pamoja. Tuguma tushaka kushirikira n'abakenyezi muri industry, aba danseri, ingoma. So man, I'm very excited. I don't know how to say it. Me umubyeyi umupapa arindiriye umwana. Nuzi azovuka gute baturazi azovayo ari mwana mwiza. Ndasanga abatisi bakavuga njewe ndashaka kuza mu Burundi. Kurene n'abari abantu bafise ingoma hari ya ikagute ishoro kubera yakibonye muri video.
fait Minisol, Agila, SIJI, uyu mugwi wose agiye kuza. DJ Liaison DJ Liaison nawe ari hariya. Dufise VT bagiye kuza n'ama surprise ayandi. Brandly niwe mwana nawe ni mushasha n'umunyamusaga ahantu hatandukanye. So ni ku Kanovera hariho n'abandi batisiti abasaxophonist twarabaintroduce last year, but uyu mwaka turashaka nabo tubahe focus bavuye mu babone neza. Turi mu gihe cyiza cyaho ahubwo yuko abafite bose abumvize kino kiganiro kuko bamenya ati niye bigami nkora. So aba batiste batandukanye babigize mubabaze mube mugenza gute, nanjye ndiko nababaza mubigenza gute, nanje ndahaje ndahashike nanje bamfashe gucyo. Yego ya nimba murihisha nimba no mwaka muzorihisha mutekanya kurisha ngahe, ikibanza bitegekanije kuberamwo n'igihe novuga bitegekanije kuberamwo kugira ngo abene igihugu novuga baza kubona baze kumenya exactement uko bipanze bimeze. Bola you can add to that. So tuko turumvira orazi ukora event hariho ibintu uri creative n'ibindi ukora last year kera twagize 5,000. So tushaka kukira kuri 10,000 minimum. Niba abantu bashaka ikibanza specially 20,000. Concept ya VIP nayo turayumvira kubera ibintu byose uvuga hariho cost. Once abe VIP ukeneye ahantu heza, sivyo? Iyo nayo ni cost. So iyo price to go to movie. Ubu venue ni JARDIN PUBLIC niyo twatoye kubera last year twarakoranye nabo neza, n'uyu mwaka tushakorana nabo neza.